dukomeje kwifuriza kugira ibihe byiza cyane rero tombora ya kimwe cya kane kirangiza cya UEFA Champions League twadutegereje kuri wa gatanu yamaze kumenyekana. Kimwe cya kane kirangiza Manchester City nikomeza na Real Madrid zizahura n'izatsinda hagati y'ikipe ya Juventus ndetse na Lyon. Undi mukino ikipe ya Leipzig mu gihugu cy'Ubudage kabitomboye Atletico Madrid. Mu gihe ikipe ya Barcelona ni iramuka ikuyemo ikipe ya Napoli ikazahura n'izatsinda hagati ya Bayern Munich ndetse n'ikipe ya Chelsea. Undi mukino ikipe ya Atalanta ikabitomboye Paris Saint-Germain. Mbibutsa ko imikino yose ni muri Portugal kandi hakaba match imwe ntare na retour. Buretse imikino yonyine isigaye hejuru ya kimwe cy'umunani kirangiza Man City izakira ikipe ya Real Madrid, Juve yakira Lyon, Bayern yakira Chelsea, ikipe ya Barcelona yakira Napoli. UEFA Champions League kandi kimwe cya kabiri kirangiza imikino nayo imaze kumenyekana, tombora imaze kurangira. Izatsinda hagati ya Man City, Real Madrid, Juve ndetse na Lyon izahura n'izatsinda hagati y'ikipe ya Barcelona, Napoli, Bayern Munich ndetse n'ikipe ya Chelsea. Leipzig, Atletico Madrid izakomeza izahura n'izatsinda hagati ya Atalanta na Paris Saint-Germain. Ku mukino wa nyuma izaba yatsinze hagati ya Leipzig, Atletico, Atalanta na Paris Saint-Germain izagera ku mukino wa nyuma izahura inakira ari nayo iri mu rugo. Indi izaba iri away rero izaba yakomeje ya Man City, Real Madrid, Juve, Lyon, Barcelona, Napoli, Chelsea na Bayern Munich. Ubwo iyindi izagera ku mukino wa nyuma ku rundi ruhande. Ngayo nguko rero nguko tombora igenze ya UEFA Champions League. Ibe byiza cyane kuri mwese.